ubwoba ni bwinshi mu Barundi, umutekano wahungabanye. Amakuru ariko aradushikira aravuga ko igisoda c'u Burundi cyamaze gusambuka kubera injyane zikirimo ndetse no kubera ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi akorera igisoda. Ni mu gihe ku rundi ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya umugambi afise wo gutera u Rwanda, aho amaze kurunda abasoda benshi cyane mu ishamba rya Kibira kugira ngo biterugurire urugamba, aho hari kujyayo abasoda bamenyereye intambara kandi bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane harimwo n'ibiduga by'intambara, bakabiteguriye gutera u Rwanda. Ibyo byose nyine bikaba biri kuba mu ntumbero kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ashimishe shebuja Perezida wa Kongo Kisekedi umaze iminsi umuha amafaranga menshi cyane, aho ari kumuha amafaranga menshi cyane amaze nawe akamuha ubuzima bw'abarundi, aho ari kwemera gutanga abasoda b'abarundi bakajya gupfira mu ntambara muri Kongo, intambara abasoda b'abarundi badatahura ico imaze ndetse n'abarundi muri rusange bakabona ko iyo ntambara ataco imaze mu gihe iriko iratwara ubuzima bw'abasoda b'abarundi ku bwinshi, kandi ibintu biriko biranavugwa muri iyo ntambara bikaba biteye ubwoba, aho benshi bavuga ko igisoda c'u Burundi gishobora gusambuka umwanya n'umwanya, canke se Perezida Evariste Ndayishimiye agafatwa akajyanwa mu mpimba yagerezwa guhemukira igisoda c'u Burundi, kuko ibyo ariko arakorera igisoda c'u Burundi birateye ubwoba kandi birashobora gusiga bisambuye igisoda n'igihugu muri rusange, mu gihe agiye kongeraho ibindi bibazo bikomeye cyane byo gutera u Rwanda, aho bizwi neza ko u Rwanda ari igihugu gifise igisoda gikomeye cyane, aho ari igisoda gifise imyimenyerezo ihambaye, kikaba gifise ibigwanisho bihambaye, kandi akaba ari igisoda gitinyitse muri Afurika kubera intambara zose cyagiye kirwana atanimwe kigeze gitsindwa. Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose nyine akaba agiye kubyirengagiza akarungika abasoda biwe gupfira muri iyo ntambara, mu gihe bizwi neza ko abasoda b'u Burundi badashobora na gatoya gutsinda abasoda b'u Rwanda, kubera abasoda b'u Rwanda bafise imyitozo ihambaye, bakaba bafise ibigwanisho bihambaye, kandi bikaba bizwi neza ko ari igisoda gikomeye cyane mu karere. None Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ugukunda amafaranga no gushimisha shebuja Kisekedi agiye kurungika ingabo ziwe mu ntambara igiye kubahuza n'igihugu cy'u Rwanda, intambara Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora gutsinda na gatoya, naho yakifatanya na Kongo ndetse n'interahamwe zasize zikoze uhonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Birazwi neza nyine ko FDLR iriko irakorana n'ingabo z'u Burundi muri Kongo, aho bariko bararwana na M23, ariko M23 nayo ikaba iriko irica abasoda b'abarundi ku bwinshi, dore ko ejo bundi hapfuye abasoda bashika mu 460 b'abarundi bishwe na M23 ndetse n'abamaze iminsi myinshi bicwa. Ibi byose nyine bikaba byarongereje agashavu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi, byerekana neza ko ibintu bishobora kuba bibi cyane, kandi ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, aho abasoda bashobora kwifatira Perezida Evariste Ndayishimiye bakamupfunga, kuko barabona neza ko agiye kubasamburira igisoda, kandi barabona neza ko yamaze no kwica igihugu, kuko imyaka 3.5 amaze arongoye igihugu c'u Burundi. Ibintu nka byose byaratabagaye kugeza aho bemwe bavuga ko igihugu wamengo kiri mu ntambara, kuko ibintu biriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi ni ibintu bitoroshe kandi ni ibintu biteye ubwoba, byerekana ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ishobora gushikana abarundi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano mu karere, aho u Burundi buvuga ko bugomba gutera u Rwanda byanze bikunze, mu gihe hari amakuru dufise yizewe avuga ko igisoda c'u Burundi cyoba cyamaze gusambuka kubera inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wowe ubusabwa nta cini no gupyonda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ari gupanga ingabo ziwe mu Kibira kugira ngo zitegurire gutwera u Rwanda, reka tubanze tubabwire injyane zikomeye cyane ndetse no kwinubana biri mu gisoda c'u Burundi, byerekana ko umwanya n'umwanya naho Perezida Evariste Ndayishimiye we ari gutegura intambara ku Rwanda, ahubwo we ashobora kwisanga igisoda ciwe casambutse, cyangwa se bamufashe bakamujyana mu mpimba, kuko ariko arahemukira igisoda ku buryo bukomeye cyane kandi buteye ubwoba. Akarenganyo mu gisirikare kubera iki?
intwazangabo zavuye muri CNFD zidahanwa zikoze amakosa. Intwazangabo zine z'ipeti rya koloneli ziherutse kugenwa mu mabanga atandukanye mu gisirikare. Zimwe muri izo ziherutse kukurwa kurongora ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu Tafoke kubera amakosa zakoze yanatumye hapfa abasirikare batari bakeya, ariko kiriko kirababaza abandi basoda nuko nyine abasoda batigeze bahanwa. Igitangaje nuko bava muri Kongo bagashika bahabwa kurongora amakambi mu Burundi batabanje guhanirwa amakosa bakoze nk'uko bigenda ku bandi basirikare bava mu yindi mirwi. Hano turagaruka ku baherutse kugenwa be n'amakosa bamwe bagiye baravugwamwo muri Kongo. Colonel Jokanias Nihorimbere yagenwe kurongora ikambi y'Imwaro muri Munyonyo 2023. Colonel Jokanias Nihorimbere yari yagenwe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu, ariko aranga kujayo avuga ko agwaye. Abatari bake bafashe ko yarondeye icirwazo kugira ntajeyo, mu gihe abandi basirikare banse kuja muri Kongo bapfungwa mbere bakirukanwa mu gisirikare. Colonel Nihorimbere we yagenwe mu ndwi iheze kurongora batayo ya Mwaro. Iyi ni kambi ikomeye cyane mu Burundi, yama ihabwa umuntu yizewe n'umukuru w'igihugu kubera ariyo kambi ibitse bigwanisho bikomeye mu by'u Burundi. Jokanias Nihorimbere ni umwe mu ntwazangabo zahoze zigwana muri CNFD zidashobora gukorwa ko naho zokora amakosa angana gute. Muri kampu Mwaro, Colonel Jokanias Nihorimbere asubiriye Colonel Potesho Hakizimana batazira mingi. Colonel Emmanuel Haringanje yahawe gutwara batayo y'110. Colonel Emmanuel Haringanje ni umwe mu ntwazangabo zahoze zigwana muri CNDD avugwa neza n'abasoda bose baba abavuye muri FDD canke abahoze muri FABU. Bose bamuvuga ko atagira amacakubiri kandi ko atarenganya. Ico ni ciza cyane. Emmanuel Haringanje niwe yatanguye kurongora ingabo z'u Burundi ziri kurwana na M23 muri Nord Kivu Tafoke. Mu burongozi bwiwe niho ibara ryatanguye kugwa mu ntango za Munyonyo 2023. Abasirikare benshi b'u Burundi baricwa na M23, muri abo harimwo Majoro Ernest Gashirahamwe, abandi batazwi igitigiri barafatwa mpiri na M23. Naho Emmanuel Haringanje azwi neza n'abandi basirikare yaragirijwe kunyuruza amafaranga agenewe abasirikare bari muri Nord Kivu, niho yaca atahanwa ubutaraririye asubirizwa Colonel Landre Kavamahanga. Nk'uko bigenda ku ntwazangabo z'intakorwa ko zahoze zigwana muri CNFD, Colonel Emmanuel Haringanje ahembwe kurongora ikambi isubiriye Colonel Jokanias Nihorimbere muri batayo y'110. Colonel Landre Kavamahanga yahawe kurongora ikambi yo mu Kayogoro. Colonel Landre Kavamahanga ni umwe mu ntwazangabo zahoze zigwana muri CNDD avugwa nabi cyane n'abasirikare baba abo bahoranye muri FDD baba bahoze muri FABU. Abasoda bavuga ko Kavamahanga arangwa n'akajagare mu makambi yose acamwo, bamuvuga kandi ko arangwa n'amacakubiri ku buryo ibyegera byiwe byahoze mu gisirikare ca kera byama bigira ingorane. Uyu niwe yari yagenwe muri Munyonyo 2023 kuja kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu Tafoke. Abasoda bumvise iyo ndongozi nshasha bari bifashe ku munwa bati ibara riraguye, akajagari karadushwaye. Ntibyatebye kuboneka mu ntambara zo muri Kigarama 2023. Abasirikare b'u Burundi barahuye n'ibyago bidasanzwe, baratewe bikomeye bahageze kugira ico bita taktike mu by'igisirikare. Barasaba Landre Kavamahanga ko yo barangira iyo batera baja barabura ingingo itomoye. Abasoda baca barasanzara bamara iminsi bayerera mu mashamba ya Kongo, bamwe baramburwa utwabo rwose, hari n'abatarasubira kuboneka kugeza ubu ngubu. Abasoda babonye ingene bahemukiwe muri iyo ntambara, bahemukirwa n'abakongomani bitwa ko bagiye kugwanira, bongera bahemukirwa n'uwo batwara Colonel Kavamahanga, niho bafata ingingo yo kudasubira ku rugamba badatahura. Abahakanye gusubira kugwana bashitse bapfungwa mu Burundi, barahohoterwa bikomeye, barametanyirizwa ku buryo buhambaye, basambishwa batagira ababuranira, bambikwa ibyaha bikomeye nko gukorana n'umwansi.
ubu abatari bake baherutse kujanwa mu mabohero ariko hariho abatazwi iyo bajanywe kugeza ubu ngubu. Iyi ntambara muri Kigarama 2023 yahitanye abasoda benshi cane, bamwe nta n'ibiziga byigeze biboneka kubera babataye mu birindiro aho biciwe. Mu bapfuye harimwo intwazangabo Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe na Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraje. Abo babiri bo barashoboye gutahukanwa mu Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare avuga ko Colonel Landre Kavamahanga afise ayandi makosa yakoze ari muri Kongo, yoba yaramaze iminsi 10 atawuzi ibyo arimwo, nk'uko bari barabyagirije Emmanuel Haringanji. Abasoda bari muri Kongo baragirije Colonel Kavamahanga ko yari yitwararitse kubiba amahera abagenewe kurusha iby'urugamba. Aho niho havuye ko yakurwa ubutaraririye muri Kongo, none ashitse ahembwa kurongora ikambi aho guca imbere ya sentare ya gisirikare akabazwa amakosa adasanzwe yakoreye ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu. Colonel Kavamahanga ni ntakorwa ko yahoze igwana muri CNDD-FDD. Mu Kayogoro Colonel Landre Kavamahanga asubiriye Colonel Emmanuel Haringanji. Colonel Potential Hakizimana yagenwe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu. Colonel Potential Hakizimana batazira Mingi niwe yarungitswe muri Nord Kivu kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23. Mingi ni intwazangabo yahoze igwana muri CNDD-FDD. Abamuzi bavuga ko aciye ubwenge kandi ko yigenza neza. Nta myidogo imwerekeye kugeza ubu turaronka. Mingi agiye gutwara ahantu hasa n'ahananiranye mu gihe mu mezi 4 gusa hamaze gukurwayo abakomanda babiri bose. Colonel Hakizimana nawe nyine yashikiriye mu byago bikomeye. Mu mpera y'indwi iheze harishwe abandi basoda b'u Burundi batazwi igitigiri. Abo tumaze kumenya ni abatanu barimwo Kapiteni Ephraim Niragira. RPA na radio Inzamba zaraye zitangaje ko hapfuye abasoda barenga 50, abandi benshi barakomereka. Ayo maradiyo abiri yatangaje ko bamwe mu basirikare bapfiriye ku musozi wa Muremure, abandi bagwa muri ambushi ya M23 mu gihe bari bagiye mu nama Igoma. M23 yo ivuga ko ibitegeri birenga rwose ibyo bivugwa n'abarundi, aho benshi bemeza ko abasoda b'abarundi bapfuye bashika ku 460. Colonel Potential Hakizimana batazira Mingi yoba agiye gushobora ibyananiye Colonel Haringanji na Colonel Kavamahanga. Azoshobora kwishura ikibazo ca mbere gihanze abasirikare b'u Burundi: dupfa iki na M23? Turiko tugwanira iki mu gihe na bene ibyo bata urugamba bakagurisha ibigwanisho bikomeye kuri M23? Bigende gute ngo udusangire urugamba na FDLR kandi twebwe turi igisirikare cy'igihugu, mu gihe FDLR ari umutwe w'iterabwoba wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994? Ni ibibazo bitoroshe kandi bikwiye gusigurirwa abarundi. Ubundi asa n'indongozi indakorwaho z'u Burundi ziri muri Nord Kivu ni General de Brigade Elia Ndizigiye batazira Muzinga. Uyu yitwa ko akora mu rwego bita Mécanisme de Vérification, twita ko ataho ruhagaze, ariko ni wenyine hamwe aboneka mu mwambaro w'igisirikare ca Kongo, ahandi agakoresha inama abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba. Igikorwa ciwe kimeze nk'ibikorwa by'ubutegetsi buri mu Burundi bukunze kuvuga amajambo ni meza bugakora ibihushane. Intwazangabo ikoreshwa mu rwego ataho ruhengamiye nayo igaruka kurongora urugamba gute? Nijyare intwazangabo zaba self-defense zizobazwa amakosa nk'abandi basoda basanzwe? Iki kibazo kirahambaye cyane. Abasoda ntibahekuriwe kuja mu migambwe, ariko bamwe mu ntwazangabo zahoze zigwana muri CNDD-FDD ntibatinya kwitaba amanama ya CNDD-FDD. Turafise amafoto yabo mu manama. Abahoze muri CNDD barafise amashirahamwe bakurira kiyemwo bonyine nka nonoka, aho usanga bavugana ibyo gufashanya bakongera bakayaga ibya politiki. Ibyo nta basoda bahoze muri Fabu canke FNL bo byubahuka badashaka kwicwa. Aho nituvuze uruhara rw'abajenerali bahoze muri CNDD, nibo bafata ingingo zihambaye z'umugambwe, nibo bafata ingingo zihambaye mu gihugu. Abandi bajenerali ni ibihushusho bijejwe gukomera
gukomera amashi abahoze muri CNDD FDD bigeze ku makosa akorwa mu gisoda ho n'ibindi bikomeye cyane. Agakosa na gatoya kakozwe n'uwahoze muri Fabu canke FNL karahanwa. Ubuhemu bukomeye bukozwe n'uwahoze muri CNDD FDD ntaco bukorwako. Ibyo biriko biraca igisoda c'u Burundi kandi bigiye no kugisambura, aho benshi bemeza ko igisoda c'u Burundi kigiye gusambuka mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kugisambura burundu, aho agiye kugishora mu ntambara badashobora gutsinda, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutera u Rwanda, ariko akaba yarigejejwe na mugenzi we wa Kongo ko azamwohereza abasoda bazaza kumufasha, ndetse na FDLR umutwe washize ukoze uhonyabwoko mu Rwanda nawe nyine ukazaza gufasha abarundi gutera u Rwanda. Ariko benshi bakavuga ko naho byaba ari ibihugu bitanu byiteranije bitashobora gutsinda RDF igisoda c'u Rwanda, kuko ni igisoda gikomeye cyane mu karere muri Afurika hose, kandi akaba ari igisoda gifise ibigwanisho bikomeye cyane. Ariho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye guheza nabi, kandi koko gusambura igisoda bizarangizwa n'intambara agiye gushora ku Rwanda, kuko nyine ni intambara izasiga atamusoda w'u Burundi usigaye ku butaka. Akaba ariyo mpamvu benshi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye kureka gukora ibyo ngibyo ari gupanga, kuko yoba yihenze cyane kandi bizasiga binasambuye ubutegetsi bwiwe. Na makuru menshi tuba turiko turabatohoreza kuri no munesha kure. Uwica ubusabwa nta kindi no gubyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.